problem. Oh, no problem. Yes, I. The fighter. Cheers. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba BDUSA Media TV bivanye naho muherereye cyangwa se bivanye n'amasaha muriko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu banizere yuko umugenda mumerikwa neza nanje ndaho ndashima Imana kuri micro nk'ibisanzwe ni Brenda Kajor no musi rero turi kumwe n'umuntu adasanzwe bon ndawuze n'ukuntu namusigura umustar agezweho muri kino gihugu cacu c'u Burundi ariko arakora ibikora inka atari karorohereza abafana biwe nawe sundi nkuko mwamubonye ngaho imbere zanyu ni Vichou love mkali wa show mkali wa live one man Vichou urameze neza Yambu cyane Brenda ni sawa nukuri ndashima Jeni sawa cyane shanagira mvuge ngo uraberewe nciye nibuka ko ari byo by'iwawe oya urakoze gusa nari muri gero ntahazi bon ngira twamaduhura nipanze Vichou ubwo duheruka gukorana ikiganiro yego waremereye abakunzi bawe yuko ugiye gukora ibikora inka kwanza banzura mutse abakunzi bawe naenda navyibagiye reka ndabaramutse ndababwira nti mugira amahoro n'urukundo bivana naho muherereye mushobora kuba muri mu Burundi nka twebwe canke abo dusangije amasaha burije ni saa 2 zirenga abandi hashobora kuba ari ku murango abandi mu gitondo ariko mwese ndabwira nti yambu cyane kubumva ikirundi canke ikinyarwanda yambu canke mwiriwe mwaramutse bivana naho muri ni Vichou love mukali wa live music one man one show one man 1 million yeah so nariko ndavuga ati ubwo duheruka gukorana ikiganiro wari wemereye abakunzi bawe yuko ugiye gukora ibishoboka byose ubahe ibikorwa byinshi uko ushoboye kandi n'ukuri nagira ndakubwira ati felicitation urakoze cyane nukuri warabishize mu ngiro urakoze cyane ya turiko turakurikirana ibikorwa byawe nukuri ntuvyorosha no kuri YouTube ibikorwa ni byinshi haheze n'umunsi umwe ushize kuri YouTube indirimbo yawe audio wise no problem kabisa ya indirimbo iryoheye amatwi indirimbo nukuri kibarawe ntugera ntahazi merci sana ya hama rero umwaka wa 2020 wararangiye wo kwibutsa abakunzi bawe ibikorwa nyamukuru wakoze mu mwaka wa 2020 urakoze cyane byava biza kungora ko vyari vyinshi program ari ndende ariko muco nibuka coco kimwe gikomeye no gusohora album nise Embargo ikindi naco no kuja Dubai yes kandi biba vyoroshe kandi nahantu heza umuntu wese abayifuza gushika kandi nagiye kubera umuziki urumva nico sinoreka kukivuga novuga ni n'ingendo nyinshi nashoboye kugira mu mwaka wa 2022 ikindi rero amashow menshi naronse muri 2022 yes ubu naho turi mu gice ca mbere gitangura umwaka wa 2023 aho bigaragara ko uyu mwaka ho uri kurakora cyane uri kurakorana n'ingufu nyinshi naho nyene urashobora kubwira abakunzi bawe ibikorwa nyamukuru wimirije kuzobereka canke bitega iki muri no mwaka wa 2023 urakoze cyane nkuko umwaka ari mushasha umuntu abagomba nawe kuba mushasha hama nibaza ko uyu mwaka barabonye video y'indirimbo Who Can Love Me twakoranye na Magic Washington barayibonye video yari maze umwaka wose ata video ifise indirimbo ari audio gusa nibaza kuca umva yuko ndi muri course yo gukora ama video kubera indirimbo itagira video bundi novuga nti iba hari ikibuze ni nk'ubugari butagira imboga alors nibaza ko kandi wabivuze mu kanya ari indirimbo nashize habona ejo haheze ndabivuga ejo haheze kubera ndi mu Burundi arabo bwakeye ishobora kuba ari umunsi wa kabiri hariho nabandi buriko burira ushobora kuba ari umunsi wa mbere ahubwo kuri bo twere dukoresha imvugo yo ngaho iwacu ejo haheze nasohoye indirimbo yitwa No Problem mugabo itagira amasanamu ariko ni muri ya ntumbero nyene yuko Vichou aguma ari mu kazi kose kuko nayo nyene amasanamu mu misiza araje uca wumva yuko ibikorwa ni byinshi kandi meruka mu gihugu cy'u Rwanda meruka mu gihugu cy'u Buganda
urumva ko Vichou ariko arakora muri uno mwaka wa 2023 kandi niteze kuba ibintu byinshi. Ndabinabibutsa yuko nigenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu nzoba mfise concert ikomeye cyane. Ni concert yitwa one man one show 1 million, sivyo? Hama nzobahana album yitwa Ikete. Iyo album izobihagarariwe canke ihagarikiwe n'umuproducteur akomeye cyane wo mu gihugu cy'Ubuganda, ndetse yamaze gushika hano, yitwa Magic Washington. Nawe utamuzi yuko yakoranye n'abaririmbyi batandukanye, abo tubona hafi ni Wizona Radio. Indirimbo zose nka 98% niwe yazikoze, kandi nibaza ko nta muntu ataza amateka ya Washington muri East Africa. Yes. Ndumva ufise akazi kenshi, novuga ati courage, kandi n'Imana igushoboze kuzobishikako kwihangiro ryose canke ibikorwa byose wifuza kuzokora kuri uno mwaka. Amen. Igushoboze kubishikako. Amen. So tukiri ku ndirimbo, ku masanamu eruka gushira habona y'indirimbo wakoranye na Magic Washington, Who Can Love Me. Vichou, kubera iki amasanamu uyasohoye vuba kandi indirimbo nkuko waruhejeje kubivuga yari imaze audio igihe kirekire iri hanze? Ubwa mbere nibaza ko murabizi indirimbo yasohotse mu gihe kitari ciza, twari tugeramiwe n'ikiza citwa covid. Hanyuma biragorana, murabizi ko n'ingendo zimwe zitakunda, aho bikunze naho bikagorana cyane. Ariko nicabujije ko umuntu agumana indirimbo ku muzirikanyi, kandi uretse na twebwe muri The Fighter Production n'abantu bararekramye cyane indirimbo, barasaba ko twoyikorera video itohera gutyo. Kuko nibutsa hari indirimbo twakoranye n'uyu nyene Washington yitwa My Burundi, iyo nta video yaronse. Abantu rero baratubwiye bati no, uyo muntu akomeye cyane ukuri hano tuwuzi, kubera iki mudakorana nawe video nawe ngo tumubone muri kumwe canke murabandika? Turabwita okay, nimba muba mwifuza ko mubona tuba turi kumwe muri video, si ikintu cyatari, ni ibintu byoroshe. Yaremeye kuririmba niyo kwanga no kuza muri video. Niyo mpamvu yatumye indirimbo bwa mbere yaracerewe kubera covid, hamu bwa kabiri abantu barayirekramye cyane, turavuga tuti reka tuyikorere video, tireka tubereke ko tutariko turabandi. Kandi urabizi yuko burya nibaza ko abantu bose bagomba kumenya indirimbo ntipfa. Yego. Ni Vichou Love heruka gutegwa iteka ryo kuririmba imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi muri Inkerebutsi Day. Yes. Vichou Love, kubona ariwe watewe iteka ryo kuririmba muri kijya kibanza, wavyakiriye gute? Ikindi naco, kuba wararirimbye indirimbo Ubuzima uri kumwe nyene na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, anagusubiramwo, novuga ati ni nka collab. Ni nka collab mwakoranye na nyene icubahiro. Wiyumvise gute muri urya mwanya? Urakoze cyane. Nibaza yuko mu vyatumye ngira n'imigisha, ahubwo nivyo birimwo. Nibaza ko ndi mu gice ca mbere cy'umwaka nkagirirwa ibakwe nkaririya ryo kuririmba imbere ya nyene icubahiro. Nibaza ko atari bose, si vya bose, kandi jewe ubwanje nta nguvu jewe nshiramwo, nukuri gusa kimwe jewe nshima Imana uko ibintu byose babiko biragenda. Ariko imbere yaho baravuga ko Imana ifasha uwifashije, naje ndiko ndakora, kandi mu gihe ntewe iteka nkaririya binyereka yuko ubwa mbere barabona ibikorwa, ubwa kabiri barabikunda, kuko hariho kubibona no kubikunda biratandukanye. No kuvuga nimba rero maze gutegwa ririya teka, kandi si iryo gusa, si ivyo gusa, mu minsi heze naho nyene ariko ndaririmba imbere ya Première Dame, naho nyene vyagenze neza. Urumva yuko n'amavuta abavyaye amasoro Vichou aguma bimwe bavuga ngo umuntu ari mu nyishu. Vichou rero mwino minsi ari mu nyishu, kuririmba imbere ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nkaca nsubira kandi n'imbere y'umutambukanyi wiwe naho nyene nkaririmba, kandi ukabona ko biba ari ibintu bimeze neza, kandi bishimira kubona umuhungu wabo ariko arakora ibintu vyiza cyane. Mba numva ari ikintu kiryoshe. Ikindi wari wabajije nyene icubahiro kubona ashobora kuririmba tukaririmbana ijya ndirimbo Ubuzima, vyanyeretse yuko bimwe baririmbye twigira ngo ntibadukurikirana, turakurikirana. Ahubwo rero bihicigwa n'abandi, ugakora indirimbo nziza
n'umutegetsi arashobora kuyiririmba ugakora indirimbo nziza uwo muntu wese w'umwubahwa arashobora kuguhamagara ingo unkorere akantu undirimbire kubera abizi ko umuziki buryo uraruhura mu mutwe cyane umaze kubona rero umuntu nkuriya umwubahwanye n'icubahiro niwe je ndamwita Imana kuko havuye Imana yijya Imana twese dusenga mu gihugu cy'u Burundi ni wagira kabiri ku Mana urumva ko iyo hajya je mvuga ntiyaravivuye ku ndirimbo yanje no kuvuga ko sinzi ko mwanumvise n'akajambo yavuze yari karatanga ubushimwe havuze ati umwe bita ikimana ifatanirije no kuvuga ko karamugumyemwo biriya rero vyampaye novuga nti izindi nguvu zo gukora cyane kuko ndabona ko bikorwa vyanje biriko birakurikiranwa cyane niyo mpamvu bandanya kugutera intege vraiment byari ibintu byiza erega mwaranyukuye n'akazi nawe nyine aratamba abantu bavuga ati none kumbe nawe arazi gutamba byari ibintu bikomeye cyane kubonanye n'icubahiro yatanze byari byinshi cyane vraiment Vichou hari amakuru kandi avugwa yuko wewe na management yawe uherutse kuronka ingurane y'amafaranga menshi cyane muri page ayo makuru yo bari amakuru niyo kandi jewe nakubwiye ibintu byose ndonka ndashimira Imana nubwo kandi nakubwiye nti burya n'Imana ifasha uwifashije kuko ntihabuza abagiye muri page bikanka sivyo twebwe nimba twarashoboye kuja muri page bakatwemerera nuko bwa mbere ivyo twavuze canke imigambi twashikirije barayumvise hama baravuga bati bano bantu nabo gushigikirwa canke nabo gushigikira baratwumva hama amafaranga nyene mu misi zamuzobona icari karakora kuko nibaza yuko iyo umuntu yakwizeye nawe ntiwo mutetereza kandi nongera nshimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuko ijya page ni ciyumviro ciwe no guhagurutsa ugwaruka tukamenya ko ugwaruka ni twebwe tugomba kubaka igihugu ni twebwe tugifisa amaraso ashushe ni twebwe tugomba kugenda nibigezweho kugira ngo natwe twubaka igihugu cacu cy'u Burundi dutere imbere muri cya civugo canye n'icubahiro umufuko wose ubufisa amafaranga umunwa wose ugira icyo ufungura yes none kuri Vichou umuziki ufata nk'iki ufata nka business umuntu ashobora gushoramwo umutahi wiwe kandi akunguka no kubwira ko kujya nyene warubajije amafaranga ya page n'amafaranga batuguranye tuzoyasubiza ndavuga umuziki rero ni business nje mboneraho ngira ko mbwira mvunira kagohe bene amafaranga canka amashira hamwe umuziki ushizemwe amafaranga birashoboka navuga none nk'ubuko page yaraduhaye kandi sinda nakubesha burya nta na garanti badusavye eka bimwe bavuga ngo ingwate ka mugabo twebwe nkuko dusanzwe tubikora kandi twaravyiyemeje muri The Fighter Production tuzoriha amafaranga ya page kandi neza cyane kandi mu kiringo twavuganye niho rero je murambwira abantu umuziki je ndawufata nk'akazi umuziki je ndawufata nka business umuziki niwo buraro n'uburamuko bwa Vichou ko je nakindi kintu nkora ko ntari umurimyi je nja gufata mikro nkaririmbira abantu ndatanga umunezero nkavuza umuziki nkavuza guitar nkavuza batterie nkavuza piano nkavuza guitar bass nkavuza solo abantu bakaryoherwa ayo mafaranga bakayama njiye nshira mu ijwi rero nkashira mu gahogo bigaca bibi ibindi bintu abantu bakisuka novuga ko umuziki nakazi kandi novuga nti ni business kandi iyo washoboye kuvyifatamwo neza ukagira discipline sivyo ukabiha valeur umuziki ukawuha valeur amafaranga arinjira kandi abari menshi cyane hari indirimbo yawe nkunda cyane yitwa Mapenzi mukanya inkundiye ngira ngo uraza kunshishiriza mu gahogo vraiment gatoya kuri iyo ndirimbo wewe uri mu mapenzi cyane bimeze gute Minataka mapenzi 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 minataka mapenzi 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 ni sawa ari akane kumva narumva kaguti mbarira ko kanuje weririmba gusa ndaza kukubwira kantu indirimbo yose no apa ni indirimbo yose mukama wanje wowe waragafashe kugira ngo tukagireko ndaza kukubwira nta kibazo naragafashe
mapenzi yako kwanza ni matamu kama shuga shuga, ninajigamba wanaumia kwanza ni wanafiki wanaosema yuyu kichwani kwangu umenija umevuruga vuruga. Yes. Ni washo. Ndashakubwira abantu wakunze ndakuririmbire. Jen kwindaza kwakubwira. Sawa. Bishimuka rejeje kuvuga yuko umuziki ari nka business kandi umuntu ashobora gushoramwo imitahe ntahombe aho bakunguka. Nigiki uhanura abaririmbyi bagenzawe abo mukora umwuga umwe batarabifata nka business canke hariho abaririmbyi bashobora kwiyumvira ngo ntibashobora kuja gusaba ingurane ahantu runaka ngo ntibobizera nakaye kajambo bahanura? Reka kwanza mbanze mfatire ku kajambo waruvuze. Urazi umuziki ntuhomba. Umuziki ntuhomba. Mugabo biragusaba kugira iki? Kuwufata au sérieux. Ugafata kazi kwara kazi. Bivana n'umuntu rero ushaka kuwufata nko kwiryohera ucukujana muri uko kwiryohera wawufashemo. Niba ufata ko kurondera abakobwa ucukujana muri abo bakobwa. Niba ufata ko ushaka kuba umusitare abantu bose bakuraba bakavuga ujya muntu arakomeye bica bibi byo nyine. Mugabo niba ugira akazi kaguhemba aneje nimbavuze ko mberewe kuva hasi gushika hejuru ko atakindi kintu nkora c'est de la musique kandi umuziki urahemba. Bavuze ngo mu Burundi umuziki ntuhemba, none je mbayo gute? Abamizi banje babayo gute? Kandi rero sikubega no musiguza nongeye ko nakandi kantu nta musi no muranta hasi. Misi yose maze gukubona. Reka ndagukengurukire kandi urakoze cyane. Hama rero ico nobwira abandi baririmbyi burya si n'ibintu byinshi. Icambere no gukora ushize ku mwete. Kandi umuziki ushiremwe indero. Habe hindero. Ubundi kuba umuririmbyi uba wabanje kuba umuntu. Kandi uwo muntu agomba kuba afise indero. Hari indero kama ya ndero bavuga bati yo kuziko. Nukaba umuririmbyi ngo ucubona ngo jewe ndi umuntu no nako gwakoya siko bimeze. Sivyo? Kigira gatatu no gusenga mw'abantu. Burya no gusenga birafasha. Nta muntu numwe yera kuri ino si mugabo je maze kumva hari abantu bambwira ngo rega wewe ngo we ni usenga ngo abandi baririmbyi nibasenga nkababaza muri sur mwe mwarababonye ngo yanguru umva ngo twamba tubibona nababwiye ati okay gusa nimba vyo bari ivyo sinzi ko ari vyo nimba vyo bari ivyo burya nta wiremye nta wiremye no gusenga birafasha nuko. Twagumye twumva amakuru cana aho inshuro nyinshi cyane biguma bigaruka kufitanye collabo na New Bosco ariko twarayitegereje twarayibuze. Urashobora kubwira abakunzi bawe tuyitegereje? Nibaza yuko mureka kuja buri ngo nitarasha. Tuguma dufise amatsiko. Ayo matsiko rero mugira mubanze murindire kuko nibaza ko ubuherutse Vichou ariko arakora cyane. Ngira mwarabibonye. Mwarabonye aka video ndi kumwe na New Bosco n'umukobwa yitwa Bwiza. Mwarabonye amafoto kandi nasubiyeyo twabonanye na New Bosco kandi mwarabonye amafoto ndi muri Kina Music ndi kumwe na Clement. No kuvuga ko ibikorwa biriho. Indirimbo za New Bosco si nimwe bashaka mbe ndakubarira. Si imwe ni nyinshi. Bivuga ngo rero murindira igihe kigeze indirimbo murazibona kuko The Fighter Production n'umunsi n'umwe ntiyigera ibesha ntigera yaga amasigara cicaro. Mwebwe rero muduha kanya gato kugira ngo ikintu cyose ofete duvize ikibazo muri The Fighter. Umwanya ni muto. Umwanya ni muto ku bintu tugomba guha abantu. Ariko rero uburoho twishe Vichou. Ubwo buroho mubanze mufata imitima no kuri kw'Imana ndasavye nawe ariko baradukurikirana mubanze mufata imitima gatoya. Nibaza ko Vichou nazo batahazi nk'ubu yabahaye no problem mubanze mu feeling kwanza no problem. Hama mu minsi mikenda bahe video yayo mubona ukuntu Vichou akubwira ati icyo ushaka nibaguhe. Sivyo? Server mubwira aguhe. Facture ucumubwira nzanire hano. Mkali wa live. Kabisa wakupe Vichou niko hapa. Ako hari abavyeyi bazova bibaruka inda zitageze kubera uburoho pre. Abo bavyeyi no bahumuriza ndababwira ni muduha kanya gatoya hama dutunganye nitwokwemera ko mwibaruka inda zitageze kubera Vichou oya tugomba kubitunganya vuba uturirimbo twa New Bosco canke kamwe
ko kuba turabahonje Ego pe. nibaza ko mu minsi kazaboneka kugira ngo basi umutima usubire mu kibanza cawo kamwe ko kuduhonja mu kurindira izindi nibaza ko mu minsi za muri The Fighter nibaza ko bavyumva kuko indirimbo zo zirahari nakubwiye nti umwanya ni ugoye gusa. Bishu tugarutse gato ku ndirimbo ubabare wakoranye na MB Data nibaza yuko uno musi nta birebire byinshi cyane nza kwivugaho ko mu kiganiro duheruka kugirana twarayikomanse ko cyane kandi umwanya utari muto ako nagira mbaze ko akabazo kamwe gusa indirimbo ubabare ivuze iki kuri Vichou? Indirimbo ubabare umbajije ngo ivuze iki ni muri rusangi rw'ibintu byinshi cyane bava bingora kuvuga ariko navuga ni indirimbo iri mu zindi iri ngaho muri project za Vichou yakozwe yasohotse itari mu rutonde rw'izosohoka mugabo kubera ko nimwe nakubwira muri The Fight umwanya uratugurura turega nk'ubu hari indirimbo nyinshi zicaye batazi mbega bazozisohora gute kubera wa mwanya ugoye. Nico kibazo ako ni indirimbo yagitwika indirimbo biboneka yuko mwe n'umukwe wawe mwoba mwayarateranya amajambo abantu bagashobora kwibaza ati none uwo muvyeyi ariko aravuga ibintu nk'ivyo ariko atanga indero nyabaki n'igiki wari kurahanura abavyeyi muri rusangi ko donc hari ahantu wavuga ngo ninda n'indesho ngo yaje n'amaguru nawe akitwaza ngo wamwimye umukobwa ngo kubera peut-être ata modoka yajemwo abavyeyi ucumenga wari kurabahimiriza yuko bofata abana babo bakanovuga gute bakabarongoza ku bantu bafise amafaranga gusa canke ku bantu bagenda n'imiduga baza babereye ugacumenga babandi babakene nta bakobwa rero bazorora ntibantahuye gusa biriya ubundi umuririmbyi aririmba ivyo abona canke akaririmba ibiba mu buzima canke mu kibano sivyo hamajeri nimba naririmbye kuriya urabona umuntu iyaje kugusaba twavuga donc dufatire kuri bijya twaririmbye aje gusaba umugeni hariho imvugo azakoresha kandi je nimba wibuka indirimbo itangura ndamubaza ati umbe wa muhungu we ko ndakubona nga umva sijyambere ndamubonye ukebeba mu rugo rwanje nibiki nawe agacanyishura ngo ego di mutama ego di mutama urumva ivyo bintu nukuvuga ko umuntu nuba wamuhaye respect yiwe ubundi abavyeyi jewe ntaco nigeze ndabashinja gusa nuko muvyo nagomba kubwira n'aba bahungu biyumvira kuja gukwa canke babwira babasabira no kuvuga no kugenda wicishije bugufi ico ni cyambere no kugenda umenya nico ugiye kurondera no kugenda mbega ho uza kuvuga koma uvuga gute imvugo yawe irashobora gutuma bakumva canke ntibakumve no kuvuga kiriya gihe nabwira abaja gusaba canke abahungu babwira baja kubasabira bamenye uko bagenda bifashe sivyo ugiye gusaba arasaba neza sivyo baravuga ngo nta utega amashi ngo bace bayakubitako sivyo ariko bivana nuko wayateze ntushobora kuza gusaba umuntu oh no azaterme zibirara z'abanyamuji sivyo siko bimeze kandi umenye ko burya n'agashambara karafuba sivyo navuze ni ibintu vy'amadeshire n'ibiki abantu ngo Vichou ashaka ngo abantu bagende bambaye ngo amakosa siko navuze mugana navuze ni ushobora kuba ufise impuzu imwe mugapana kuja gusaba bambaye deshire nawe umva ko bitoshoboka urutumura bagapantaro kawe kamwe wita akurubanza sivyo ukakambara ugashaza nubwo ko bari kamwe ubundi sinabwira abavyeyi ngo batanga abana babo ku bantu bafise amafaranga mugabo ni no kuraba hega umuvyeyi kandi nawe abafise inquiétude ku mwana wiwe havuga ati nano mwana wanje we nkubu ndakubaze Brenda vugisha ukuri umwana wawe ubona ko agiye kumererwa nabi uwo muri kuraho hana kajaye kiretse wenyine abishatse nico nagomba mvuge kugira ngo ubundi n'abavyeyi si vyiza ko binjira cyane mu buzima bw'abana ego gutanga impanuro urashobora kumumanura ukamubwira ati mwana wanje bimeze kunuku ariko umaze kubona yuko umwana yamaze gukunda nibaza yuko uramureka kuko ni hahandi naho yoja kurongorwa n'uwundi wamubujije wa wundi ingorane zose yogira mu rugo yozi gutakwa
ugasanga ariko aridoga mama yatuma ndeka nkigira kuri wa undi nakunda ibi byose ntivyari kuba ukamenga imyikomo yose akarayita kuri wewe ariko kandi bagaca bibagira ko niyo umuvyeyi yakubujije ikintu kakirengako kandi yakubariye hama kikakugirira ingaruka mbi naho nyene uza kuvuga ngo iyo numvira sasa iyo menya ntikora ntabyo niko bimeze ngo ni bon mu Kirundi twashaka Kirundi ndaciba ntubuzi y'ubugogo kabisa iyo menya yibari ntubuzi kabisa Vichou tukana ku musozo w'ikiganiro cacu Vichou Love n'umuririmbyi avuka Muhanga mu ntara ya Kayanza kabisa intara tubona yuko iri kiratera imbere cyane ku bijanye n'abaririmbyi iri kirasiga izindi ntara nyinshi ku bijanye n'umuziki intara novuga ati ivamwo abastar cyangwa se abaririmbyi bakunzwe cyane muri kino gihe na Vichou Love arimwo kuko muri iyi minsi arahitinze sana sindaheza ahubwo niho ngitangura abado ngira cyari ndende kabisa so mu ntara ya Kayanza nakahe kabijya muri ko murakora kugira ngo mute hasi izindi ntara nkuko kose oya twe turazi cyatuzanye wow turazi cyatuzanye nitwaje kuraba amatari Bujumbura no gukora umuziki tu bon nibaza ko atani ico turiko turagira mugabo ni bimwe n'ubu nguma ndabikwishura no kumenya icuri est-ce que Vichou niki n'umurimi n'umworozi n'umukomedie oya Vichou n'umuririmbyi Vichou n'umucuruzi oya n'umuririmbyi iyo uri umuririmbyi rero uraririmba no muri dushe ucuririmba ugiye mwibarabara ukaririmba ugiye mwisengero hoho no guhimbaza no gutazira ugiye mu muduga ukaririmba ahantu hose ugiye uri umuririmbyi ukaririmba yes reka nivugira ati courage ku banyakayanza kuko mu myaka iheze twumva cyane intara ya Makamba ariko mwahejeje kuyikubita hasi kabisa baratubona babitege kabisa so bishigira rero akantu ubwira abakunzi bawe bitege iki canke se akandi kantu wumva ubwira abakunzi bawe muri rusange urakoze cyane icambere no kubatumirira kuja kuri social media za Vichou ugiye kuri YouTube buryo wandika Vichou ntibinagoye ni Vichou ukandika indirimbo ushaka canke nk'ubu par exemple ushobora kwandika no problem by Vichou ikiza sivyo kuri YouTube Instagram nuko nyene Facebook nuko nyene twaravyoroheje kugira ngo ntituze gucanga abantu ishakabiri no babwira ko ndabakunda ibikorwa vya Vichou ni vyinshi biriko biraza ndabasaba support cyane kuko umuntu muguza gutera imbere aheri wabo muguza gutera imbere aheri wabo ntituze gusaba abanyamahanga tutarabitangura iwacu kandi ngaha nivyakunda bagakunda Vichou nibikorwa vyiwe azoca aja kuzana amadolari hanze niyo ndoto mfise rero ubu kandi no mwaka wa 2023 nifuza yuko abantu bonshigikira cyane kuko novuga ko harimwo iyugurugwa canke iyuguruka kimiryango yari yugaye vuba cyane mushobora kubona Vichou ashobora kuja kuzana amadolari hanze ari nayo reve jewe mfise nsaba rero abarundi n'abarundi kazi n'abakunda umuziki wa Vichou n'ubutawukunda basi anshigikire kugira ngo turabe yuko umuziki wacu nawo woja hanze kujya abanyamahanga baza nga gutora amafaranga yacu natwe tuji wabo kuyazana kubera iki bidashoboka n'abatawukunda basi bigirisha yego vraiment kabisa so bishereka ndagushimire ku mwanya wawe je nawe urabizi dufatanye ko tudaheza nitwoheza kabisa ariko no munsi reka ndakubabarire parce que mwaronse umushitsi ndabahe n'umwanya wo kwakira umushitsi peut-être no kumutembereza mu mwereka karere Magic Washington yamaze gushika muri kino gihugu cacu c'u Burundi reka rero ndabari kure kugira ngo muronke akanya ko kwitegurira umushitsi wanyu urakoze cyane gusa ndagukengurukira ikiganiro niciza gose nibaza ko abariko baradukurikirana baza kumvamwo byinshi kandi nizera ko bagiye no kongerekana kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza tubandanye gusupportinga umuziki w'u Burundi murakoze cyane reka nanje ndabashimire hama wewe sinokoresha akajambo nkunda gukoresha ngo nizere n'ikindi gihe nitwabakenera ko tuzobaronka kuko wewe uri umuntu wanje nakantu nifyondera umufrere wawe ni sawa yego vraiment yes wakuzi ba USA rero nkuko mwari mwirije kubona twari kumwe na Vichou Love nkuko yabibabwiye mu kurikirane platform ziwe nukuri ariko arabikora neza nuwoba
basi nuba atabivuga bien sûr ari umuntu ashobora kuba afise ishari ntabivuga ariko ndavuze rino jambo n'utabivuga ndaza arabibona areka kubivuga ariko yabibona uco bivuga neza ngo nuwankura ukwavu aravuga ko gwiruka ndo ivo esi rero abantu mutaragira subscribe kuri BDUSA namwe nababwira ko mwacerewe kuko novuga yuko BDUSA iri mu ma TV ariko arabikora nayo nyene ikirabaha ibintu bishasha bigezweho kandi ku mwanya rero abatarabikora mwaracerewe ni munyaragasi mu bikore kugira muze muri ronkera bishasha kandi bigezweho turabakunda cyane no problem no problem yes I the fighter cheers